urwaruka rutandukanye rubifashijemwo n'umugambi komeza rusigaye ruhingura ibirato by'ubwoko bwose, amabukare, safari, amasandari n'ibindi. Ntiho kwibaza ko byahinguriwe i Burundi. Ubwo rwaruka ubu ruhurikiye mu runani FENACOBU, aho twarusanze mu ihanishagurisha bavuga ko kugeza ubu akunguko ari kanini. Akarusho turamaze kunguka kuko nk'akarorero tuko turamenyekana, kare twarakora ariko ntitwabwamenyekana. Ni kuvuga twoshimira cyane ubushikiranganji bw'ubudandaji buriko baradufasha kino gikorwa ko iki ni gikorwa gituma tumenyekana. Kare twarakora atari dusanze aho turi atatumenya, ariko urabona nk'ubu abacingaha bose baraza bakatumenya bakabona ko mu Burundi hakorerwa ibintu by'ibirato, ibikorwa by'ibirato. Kare umuntu yakora ikintu cy'ikirato baramusuzugura cyane, bakabona ko ari umuntu nyene atacamaze, ari umuntu nyene w'umucafu. Ariko ubundi baza umuntu asanze nk'ibi bintu ngaha arabona ko ari abantu bagaciro. Icyo ni cyambere dushima ko nk'akarorero ari abantu benshi bamazi bazanye ibyo byamagaza baguze, akabwa ati yacambaye umunsi umwe cyaciye kimeneka. Ariko ikirato cyacu ni ikirato cyane ho guhagarana. Hajewe icyo mfise kuva 2019 ndacambaye, nuko no munsi taje nambaye ndacambaye, ntiwomenya ko kimaze imyaka yose. Gusa maze guhindura itaro rimwe hejuru hoho n'imyaka 10 yohera. Ni kuvuga rero ko nakarusha, ariko bijya byo muri magaze kandi biranazimvye. Eyo muri magaze gisanzwe muri magaze ukigurira 5 amajana 3. Mugabo twebwe ngaha ni 80. Nubwo biruko ubwo rwaruka ruvuga ko hakiri intambamyi nko kubura imashini. Bivanye nuko ngira ngo mu Burundi atabantu barakora ibirato cyane, abantu baza kurangura ibintu hanze bataheza ngo babizane. Iyo ni intambamyi ya mbere. Iyindi ya kabiri, ahantu tugurira inshato zirazimvye cyane. Sinzi ko nka leta ibishizemo inguvu yo musaba katugabaniriza, uko amatwa dusumira ahandi usha turazimbutse, ariko ngahi wacu rurazimvye. Rero iyo ziri intambamyi za mbere dufise. Intambamyi za kabiri, ibikoresho nk'amamashini aracari make hano mu gihugu wacu. Nukuvuga imashini ishobora gushona ikirato nk'uko sijya mashini ishona impuzu, imashini ikomeye ifise n'urushinge runini. Rero izo ziracakenye ngaha mu Burundi wacu. Nukuvuga niyo ni intambamyi ya kabiri, ariko ico kiruko kiratora inyishu. Ariko komeza ihire kuduha imashini FENACOBU. Nukuvuga turindire gusa ko zitangura akazi. Bakavuga ko nkamwe boronka umutahe bakagura ibikoresho, bafise intumbero yo gusaba leta ikabaha amasoko nko gukora ibirato by'abasirikare n'abapolisi, kuko ngo ubuhinga bari nabwo kandi barabishoboye.